umaze kubyara rero na utwana tubiri dutatu umwami batera ikorasi y'amarira ubundi agatera ikorasi wahindukira gutyo umudamu atereka ryansi umwana ati papa mama uri mu bisubizo ariko ubundi mwanya uri mu bisubizo by'umugisha byo kubona akabebe n'umudamu akiyo hageze ati ntangura kuraba inzu arabahaya n'inzu nawe atizana amafaranga hariya kwa Regide ngo baciye amatara baciye amazi tangura kwibaza tangura kwiyumvira twese turi mu bigerageza twese yamara ryo bundi nimwumvise ko ashima Imana ngo haleluya ngo intebe zapfuye muri Amerika kabisa nivyo Imana yakoze ariko nagomba mubwira ufukame kenshi kuko winjiye promotion waronse wadugije mugerageza ngira kabiri wadugije mugerageza ngira kabiri mu minsi heze bari dufise ikibazo c'abantu bake hose hari ingorane hari vyinda abaprotokolo mu protokolo bakagira ingorane natwe tugasenga tugira ikibazo ariko abantu babonetse ubu dufise igeragezwa ryo kuburaho abantu bicara iyo baje bahagaze hariya bari mw'ibarabara turi mw'igeragezwa inyishize ariko hace hazamo n'igeragezwa ikintu cose kizana igeragezwa Yesu adufashe cyane ndababwiza twese aha turi mw'igeragezwa iyo urimo icyo uzobona cyose umenya ati kinda kirose mugabo hakizana n'igeragezwa kubera iki kuko kiri mw'isi misi yose tukiri mw'isi tuzokwama tubona ibigeragezo wifuza imodoka uyironke iyo nayo izanana n'ibigeragezo kuronka imodoka izanana n'ibigeragezo uyu munsi ufise igeragezwa ryo kubura ivyo urya no gusonza ariko Imana yokugurura amahera ucugira igeragezwa ry'abakurondera kukugirira nabi ufise amafaranga umunsi umwe numvise yari yuzuye mpwemu yera yama yamukorodoniye ngo yama ngo yifitiye udufaranga akagenda agakorodona ariko arajisha uturato akaronka udufaranga agafungura akagenda ajya mu rusengero akigisha ijambo ry'Imana agafashwa agahenzagirwa akaririmba amakorasi kuva ku wa mbere kugera ku wa kabiri ageze hariya yiterera ikorasi bamuzanira ikiratagishona neza umuntu ari aho hafi yiwe hari umutunzi w'umudandaza hagati ariko uyu muntu aguma aryoherwa anezerwa gutya ariko arashona ibirato uwo muha amafaranga angana n'imiliyoni nka 5 cyangwa 2 yonezerwa kugira gute hagati kabisa yonezerwa uzume bacazana amafaranga umukagato w'imiliyoni ntazi aramubwira ati by'ukuri ndavye ingene uririmba n'ingene unezerwa nanje ndaciye umugisha ngomba ndamuhamba muzana mukagato aramubwira ati akira amafaranga araryoherwa pe arashima ngo nawe iyo ndira mu bwo kubita miliyoni 10 nawe ariko nazunze umutwe ati reka pasiteri reka ati iyo uvuga miliyoni 10 no kandi ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 100 kubera ko bidatunduka kuri ibyo ariko byose birashoboka kuko Imana nitanga akamani itanga umurava maze ayo mafaranga arayegeranya arayajana kubera yari yibereye ahantu mu kazu katagira umuryango katagira iki kubera umukorodoniye nindazoza kumuraba kwijoro nindazoza kumurondera umufika afata uwo mukagato avuye gusenga yuzuye mpemu yera mugabo amafaranga akayafata akavuga ati ndayashira he ndayabika he uruhagarara aya mafaranga ndayashira arayajana ahantu arabyura igitanda bucya kubera inzu yose yari ibitoboro arabyura ububambe ikirango ari muturuka arahamba
acashira kwico kirago acaragenda. Ageze mu nzira ariko aragenda ijwi riravuga ati wewe wibubwiye kwirya nzu yawe n'abari hanze n'amadirisha gusereka igihe wari kurayashiramo bakubonye. Yarageze ku kazi aho hoteli Korasi aca yiruka ko bamubonye acaza yirukanga arimba asanga arimo arayazura arashira mu gishashe cyangwa mu kirembe hagati ahantu yajyana ntibambone ni muri toilette. Acaragenda n'umuntu agiye muri toilette arera kuza gucararaba toilette naho yari amarido y'amagunira n'ututi kanaka na harimba burabuca arahamba acarafuka acaragenda. Ageze hariya agomba gutambura akakora iyo mana dusenga yumvitwa ati aho bakubonye ubwo umuntu aza kwituma hajya ahantu agasanga urabona ni hugaye agasanga ahimbaguye acagira imigambi yo kwiyumvira uwimbaguye aho hantu ere gusanga bayatwaye acagira mbega yagize uruhagarara rwo kubika amafaranga bya Korasi byahagaze mbega iryo naryo bigeragezwa nigeragezwa